Ndabaye ikaze mu gano cy'amasengesho mushizo na mwene so Habimana Jibril. Tumaze iminsi ko turavugana ku kumenya Imana. Ubwo no munsi ngo tuvuga ngo kumenya Imana bituzana kugira imigenderanire nayo. Mvugira umuntu akarangira no munsi yuko iyo uvuze ku ushaka kumenya Imana canke uzi Imana vyategezwa gusunikira ahantu ugira imigenderanire nayo canke vyategezwa gusunikira ahantu wimenyereza kubana nayo. Ngamba dusome umurongo muri Yohana igice ca mbere mu 12. Ugiye gusoma dusubiye inyuma gavuga mu itanguriro Imana ikire mu mwana w'umuntu yaremye umuntu kugira ngo nivyo aganze biri mwisi mugabo yaremye umuntu mwishusho ryayo kugira uwo muntu baze baraganira. Jamwe yatubwira yuko mu itanguriro ngo ku kagorobi hari igihe Imana yaza kugenderera abantu. Ku kagorobi Imana yagendera umwana w'umuntu ikaganira nawe kagira imigenderana nawe kamubaza ivyo iriwe muhama ikamubwira n'ivyo igomba. Rero kumenyana n'Imana ni kimwe kigize umwana w'umuntu. Ntushobora kubaho utari kumwe n'Imana, ntushobora kubaho atamigenderano ufite nayo. Kugira umuntu adashobora kubaho adafungura, niko n'umuntu adashobora kubaho atafite imigenderanire n'Imana. Umuntu agizwe n'igihande kimusunikira kumenya Imana n'igihe ataba bishaka. Rero nagoma dusome Yohana igice ca mbere umurongo wa 12 avuga ngo kubwo urukundo Imana yakunze bari mwisi ngo niko gwatuma itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazafera kazabwe ngo budashira. Umuntu amaze gucumura mu itongo rya Edeni, umuntu yaratandukanye n'Imana. Uwo muntu abaho atazi Imana, mugabo urukundo Imana yakunze umuntu yarasubiye kandi iramwegereza mu gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese asubire agarukane ubwo bucuti nayo, asubire kuyimenya. Rero kuyimenya nko nanavuze mu gano ca mbere ni ukwizera Yesu Kristo. Udafise Kristo nta buzima ufise. Ndiko ndavuga ubuzima, ndiko ndavuga ubuzima bushasha, ndiko ndavuga ubugingo bushasha. Twarasomye muri Yohana 17:3 avuga ngo ubu nibwo bugingo budashira ngo ko bakumenya we Mana y'ukuri n'uwayirungise Yesu Kristo. Ukumenya Imana guhagaze mu kwizera Kristo no mu kizango bwawe, kuko bitangurira mu kumwizera. Hama Yesu niwe yavuze ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo nta uja kwa data namujanye. Ntushobora kugira imigenderanire n'Imana udaciye kuri Kristo. Kristo niwe nzira iganayo. Ukaba rero ushaka kumenya Imana, izera igikorwa Kristo yakoze. Rero umaze kwizera igikorwa Kristo yakoze bigusunikira kugira imigenderanire n'Imana. Rero nagoma dusome kandi muri Yohana igice ca 15 kuraga ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 15 avuga ngo muri abakunzi banje nimwakora ivyo mbagera. Mu 15 sinkibita abashumba kuko umushumba atamenya ico shebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi kubw'ivyo mwumvanye data byose, kuko ivyo numvanye data byose nabibamenyesheje. Yesu ngaha anye kabwira abigishwa biwe ko atakibita abashumba ariko abita abagenzi. Yesu yari karazana abantu abereka yuko Imana si ikintu cahariya, ariko Imana yifuza ubucuti. Imana yifuza ko muyimenya. Yesu avuze ngo ivyo data yambwiye narabibamenyesheje. Ivyo yabibamenyesheje kugira ngo bagiranire ubucuti, kugira ngo bamenyane. Rero ukumenya Imana wowe uri kurankira no munsi vyategerezwa gusunikira kugira imigenderanire n'Imana, gufata umwanya wo gusenga. Yesu aragerana arabwira abigishwa arabwira ubundi sinkibita abashumba ndabita abagenzi kuko mwaramenye, kuko muranzi, kuko rega ni jewe. Uri kurasoma muri Yohana igice ca 14 baramubajije Yesu aramubaza ngo none ngo twereke Imana. Yesu arabwira ngo mbega kuva aho twagenda ntimuramenya, ubonye jewe wabonye data. Mu yandi majambo yari karazana abantu ahantu bamumenya, yari karazana ahantu bagiranira ubucuti. Ba Petero bamumenye kubera ko bagendanye, bamumenye kubera ko basenganye, bamumenye kubera ko bararanye. Rero ubucuti Imana yifuza irifuza ko mugirana imigenderanire
mu kuyimenya no mu gusenga. Yesu araja gusenga muri Matayo 26:40 arabwira Petero, agaruka asanga basinze, arabwira Petero, nimwabaye mukibana nanje n'isaha imwe. Yesu yari yifuza kubagirana imigenderanire nabo mu gusenga, mu kubana nabo, kuko ubwo buzima bwo gusenga nibwo bwabazana ahantu bamumenya. Nico gituma usomye muri Yohana, muri Yohana wa mbere igice cya mbere, Yohana avuga ngo ivyo twumvise, ivyo twabonye, ivyo twakorakoye, ivyo twaje kubabwira. Yavuga ko ivyo yaje kubabwira yabikuye mu bucuti, yabikuye mu bugenderanire, yabikuye muri ubwo buzima babanye nawe. Ico umwami akeneye no munsi, uri kurangukira no munsi, yifuza ko mugiranira ubucuti. Ni wavuga ko muzi, niwavuga ko amaze kumumenya. Ukumumenya kwateza aho gusunikira mugiranira ubucuti nawe, mugiranira imigenderanire nawe, mu gusenga, mu gufata imyanya yo gusenga no gutebera mu bwiza bwiwe. Nimba vy'ukuri uvuga ko wamumenye, nimba vy'ukuri uvuga ko wizeye, ndiko nabwira abantu bakijijwe, ubwo buzima bwawe bwateza gusunikira mu kumumenya no mu kumurondera. Yakobo 4:8 aravuga ngo nimwiyegurira Imana nayo izobegera. Yemwe banyavyaha nimukarabe, yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwiyegurira Imana nayo izobegera. Imana irashaka ko twiyegurira. Imana irashaka ko tugirana imigenderanire nayo. Nitwagirana imigenderanire nayo, nayo izotwegera. Mu yandi majambo, ikirondera ubucuti. Wori kurankuru no munsi, umwami ashaka ko mugiranira ubucuti, umwami ashaka ko mugirana imigenderanire, umwami arashaka kumwegera mu gusenga, ashaka kumwegurira umutima wiwawe. Niwa umwegurira uzomumenya, niwa umwegurira azokwishurira, niwa mwiyegurira muzoba abagenzi. Yesu arabwira abigishwa be ngo ubusinya bita abashumba, ariko muri abagenzi banje, kuko ivyo numvanye data nabimaze kubibabwira. Nimba ushaka kumenya ivyo Imana ikeneye, nuwige kugira imigenderanire nawe, nuwige kubana nayo. Umuntu aravuga ngo sindiko ndatahura ivyo ndimwo, sindiko namenya inzira njamwo, kubera ko utigeze wiga kubana n'Imana. Niwiga kubana n'Imana, Imana izokwihishurira. Niwiga kubana n'Imana, Imana izokwereka ivyigomba. Wimenyereje kugira imigenderanire nawe, ubuzima buzokoroha. Igituma uno munsi utariko uramenya uri kuraja ni kubera ko atamigenderanire ufitane n'Imana. Witwa ko ukijijwe mugabo ntusenga, witwa ko ukijijwe ariko ijambo ry'Imana ntaryuzi. Ijambo ry'Imana ryonyene niryo ryari gutuma umenya ivy'Imana ikugombako. Nta kintu na kimwe Imana igomba ko kigushikako itigeze ihishura mu ijambo ryayo. Niwaririmburako uzoheza ngo uyimenye. Rero ntushobora kubimenya utimyereje kugira imigenderanire nayo. Umwami yifuza kuba umugenzi wawe, nifuza kuba Imana cyakure, Imana abantu babona gifise ivyanwa. Imana irashaka kuba umugenzi wawe kuruta uko uvyibaza, kandi ntiri kure yawe nk'uko uvyibaza, iri hafi yawe. Yarasezerana avuga ngo nzokwama ndi kumwe namwe gushika ku mpera y'isi. Niwamwizera, niwamurondera, azoguma ari kumwe nawe. Erega aravyifuza n'igihe utari kuravyibaza, yifuza kugendana nawe, yifuza kugira imigenderanire nawe. Nkuko nako navuga uno munsi, ukumenya Imana bizategeza gusunikira kugira imigenderanire nayo. Imigenderanire nayo, umuntu ufitanye imigenderanire uramubwira nawe akakubwira. Ntiwemere yuko umara umunsi utamubwiye hama witegeka kubwira. Ntiwemere kumara umunsi wose n'imiburi utamuhaye n'isaha imwe. Yaraje asanga abigishwa basinze, arabwira ntimwashoboye kubana nanje n'isaha imwe. Imigenderanire zo gusunikira gusenga, imigenderanire zo gusunikira kubana nawe. Niwamara kubana nawe uzomenya ivyo agomba, uzomenya aho gushaka, ikibanza gushakamo, umwanya ivyo ashaka kuvuga. Mugabo utavyize, utimenyereje, bizokugora. Ndize ko amajambo ndabashikanye, ndize ko mwatawiye yuko ukumenya Imana yategeza gusunikira, ukumenya Imana yategeza gusunikira kugira imigenderanire nawe. Ndize ko amajambo yakuyana gushandi, ndize ko watawiye yuko utegeza kugira imigenderanire n'umuremyi wawe. Nimba waramwize mu mutima wawe ukavuga ngo ndaguhaye ubuzima bwanje, ivyo wavuze no bigendere,
fata ingingo, wongere ufate ingingo no muzuvuge Mana natahuye yuko kukumenya binsunikira, byategeza kunsunikira kugira imigenderanire nawe, kubana nawe mu masengesho. Namo dufata umwanya gusenga rero, ukaba rino jambo ryakoze ku mutima wawe, ukumva hari ibintu wategeza gukora utari kurakora, nago muce bugufi ubwira Imana, uvuge Mana erega sinkisenga, erega maze igihe kinini Mwami ndakuvuga ku munwa, kandi umutima wanje uri kure, mu mutima wanje uri kure. Nago dufata umwanya gusenga, umuhamagaro uvuge Mwami ndashaka kugira imigenderanire nawe, ubuzima ndiko ndagenderamwo ndabizi ko atari bwo, Mwami ndakwihaye. Nago dufata umwanya gusenga, hama sinshaka kusura mu majambo ndiko ndavuga, shaka ahubwo ko wewe usenga, usuka umutima wawe wose imbere y'Imana. Datamize ndakoreza umuntu akarankurikirana Mwami, avuga Mwami ko yakumenye, avuga Mwami ko yakiriye Kristo nk'umwana w'Imana mu bwiwe, mugabo uri kure yiwe, mugabo nta migenderanire afite nawe Mwami. Ni wa mukristo kwa Mungu, ni wa mukristo Mwami wo musi wa gatatu agiye muri louange, ngo si wa wundi Mwami ashaka kugira imigenderanire nawe, si wa wundi Mwami afata umwanya wo kubana nawe. Mwami ndamusengeye Data mwiza, ijambo riravuga Mwami ngo nushira muri twege ukugomba no gushaka, ukugomba gukora biguhimbara. Ndasengeye Data mwiza umuntu akarankurikirana Mwami, uno mu mama Mwami, uno mu papa Mwami, Mwami avuga Mwami ko akije ngo atasenga atabana nawe, atamigenderanire afite nawe. Mwami arabivuga Mwami ku munwa w'umutima, arabizi ko atari yuri, arabizi Mwami ko yagutaye. Mwami ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo Mwami, wongere Mwami mugarukane Mwami, wongere Mwami umutima wawe wegerezi wawe Mwami. Mwami yatahuye yuko kuvuga ko akuzi bidakwiye, ariko vyategezwa kumusunikira kugira imigenderanire nawe. Ndamusengeye Data mwiza, Mwami aharyama ndasenze Mwami ntajyame ngo aguma aryamye, ndasenze Data mwiza aryame mukangure, umusunikire kukurondera, umusunikire kurimura ku ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Niwemere Data mwiza ko amara umunsi wose ataguhaye n'isaha, ko amara umunsi wose ataguhaye umwanya, mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze Data mwiza, umugenderere, umuvyure Mwami, umwereke inzira zawe Data. Mwami ntagufate Mwami nka kujya Mwami umugaragu Mwami canke umugaragu Mwami canke umukozi afata Mwami shebuja, ariko ndaseze Data mwiza Mwami nkuko wabwiye abigishwa bawe ngo ntukibita ngo baje ngo kubita Mwami ngo abagenzi. Ndasenze Data mwiza nawe umugire Mwami, umushire Mwami, umusunikire Mwami mu kuba umugenzi wawe Mwami. Mwami ko ari byo wifuza, ukireba umwana w'umuntu ntiwatureme ugira Mwami tukuze turakurabira kure, ariko wifuje ko tugirana imigenderanire. Ndasengeye umwene Data akarankurikirana Mwami, umusunikire Mwami mu ruzi rwo kurondera, yumve ko biryoshe kubana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Data mwiza ndaguhaye icubahiro, ndagushize hejuru Mwami, nutishigwe hejuru n'utazwe n'uririmbigwe. Ndasengeye Mwami umuntu wese Mwami atagifise Mwami inyota Mwami agenda Mwami ugiye guheza ibwirizwa. Ndasenze Data mwiza umuha inyota yawe, umuha inzara yawe, umusunikire kukumenya mu izina rya Yesu Kristo. Wakoze Data mwiza kubikoze. Data mwiza ndasengeye n'abantu bose bakarankurikirana Mwami kubw'ibibazo bafise Mwami batagisenga, umva umenga baradendebukiwe, ariko ndaseze Data mwiza nubwo bimeze uko Mwami ubagenderere, babone Mwami ukuboko kwawe, hama baze bashinge bavuge kuri Imana igenderera Mwami abafise ibibazo. Mwami ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, ubakure mu maganya, ubakure mu marira, ubakure mu byo babuze, ubacira inzira mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami nta bibazo vyoza bingana gute, Mwami ukwizera Mwami ntazokogwa n'isoni. Ndasengeye Mwami kukwizera Mwami ariko arageragezwa, umukize Mwami. Ijambo ryawe rivuga Mwami ngo umugororotsi Mwami ngo gira amarushwa menshi Mwami, ngo ari kuyamukiza yose. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo, ubakize ibyo bariko baracamwo, ubakize uba bariko baracamwo, ubakize gutabwa bariko baracamwo, ubakize mu bintu byose bariko baracamwo, bakubone nk'Imana yo mwizigirwa. Ndasengeye n'umuntu Mwami afise ikibazo c'ingwara Mwami adahema neza. Ndasenze Data mwiza yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo,
asubira heme neza mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndasengeye mwami urwaye asima nawe nyine umukize mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ijambo riravuga ngo imishago twakize ingwara, ndasenze mwami umukiza hari mwami ntiyongere kandi guhema nabi mu izina rya Yesu Kristo. Reka ugenderere mwami umuntu wese agwaye ahari, uri mwami mu busaswa mwami bitagikunda kuhaguruka kubera ingwara agwaye, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo yakira inkomezi ziva kuri wewe, ahaguruke mu izina rya Yesu Kristo. Ububabare bwose mubiri buhagarare mu izina rya Yesu Kristo. Urwaye mwami fwa, ndasenze ndatamizera yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Urwaye stoma yatobotse, ndasenze mwami yawe nyene yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Urwaye ibivyimba mu nda mwami mama yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ubabara ahantu hose mwami abona ubwizigwa bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ndize kuno mwanya w'amasengesho umwanya mwiza, ndizere yuko wafashije, ndizere yuko umwami yakugendereye ukaba ufise inahe biciye muri amasengesho turagira cyane, biciye mu byo turiga kukugira imigenderanire n'Imana, kumenya Imana bizana imigenderanire n'Imana, ukaba ufise inahe. Twandike izo nimero zacu munsi udushingira inahe. Iyo uri kurashinga inahe uri kurakomeza abandi benshi bashoboka, ukaba kandi ufise ishaka ko tugufasha gusenga umutwaro, utwandike kuri izo nimero zacu munsi utubwire umutwaro wawe. Turizera ko Imana yacu ari Imana icinzira atari inzira, ari Imana itabara abantu, ari Imana nzima yumva amasengesho. Rero naho butambuka ikiganiro nk'aya mango, Imana ibane namwe.